Shalom shalom ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kano kanya nifuza yuko dusangira amajambo makeya afise umutwe uvuga ngo igihe cawe. Igihe cawe ni igihe gisobanura ibitari bifise insiguro ku buzima bwawe. Igihe cawe ni ca gihe vya bindi wabona yuko bitazoshoboka ubona bishoboka. Ibintu rimwe na rimwe bishika ntibishike ntubibone canke ntubikorakoreko canke ntibibi vyawe muri kano kanya ntibisigura yuko bitazoba ivyawe ikindi gihe. Igihe gishitse Imana irabikora. Niyo mpamvu ugiye gusoma muri Yesaya igice caho ca 60 kuri karya karongo ka kabiri ku murongo wa 22b havuga ngo igihe cabyo kigeze jewe Uhoraho nzobikora. When the time is right, I the Lord shall make it happen. Biza gusigura ngo ikintu cose nikiba uko kiba mugabo kirafise igihe cyaco cyo kuba. Hariho ibyo ushobora kuba utarashikako, utarabona, kitarakunda, bitarambara umubiri, bitarakunda muga ntibisigura yuko bitazobaho. Nuko ikintu cose igihe cyaco gishitse kiba. Reka twisunge ano majambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho ca 5 duhere ku murongo wa 5. Harasomeka hati hari umuntu yari afise ingwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye yuko amaze igihe kirekire aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unagwa yaramwishura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinika mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukirayo. Yesu aramubarira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Uyu muntu yari mu bihe yari yaragerageje, yari ugukira kwiwe canke ugutabagwa kwiwe akwiteze muri ico kidengeri, ariko uko amazi azikurutse baramutanga abafise ababaterera muri ico kidengeri barajayo, yama asanga yacerewe. Birashika mu buzima kubera yuko tudafise abadufata amaboko, kubera yuko tudafise abadushigikira, tukamumenga mu bintu vyinshi turiko turabamwo twacerewe atari uko bituvuyeko mugabo twifuza natwe yuko hari ibintu bigenda neza. Gushika yaho Yesu amubajije ati urifuza gukira? Yamwishuranye agahinda kenshi, aramubwira ati nta muntu mfise wo kunterera muri ano mazi, narihebuye, nariyakiriye, ubuzima bwo kugwara bwarabaye ubwanje, abantu bose baje inyuma yanjye barashungurukiyeyo, barakize, ndacari ngaha, ibi bihe byarabaye ivyanje. Urashobora kuba uri mu bihe aho umenga ibi bihe wovyita ivyawe kubw'igihe bimaze, aho umenga ibi bihe wovyita ivy'iwawe kubw'uburemere bifise, aho umenga ibi bihe kubwo ata muntu n'umwe yisusya canke biteye agahinda avyitayeho, wumva umenga wovyakira nk'ibihe vyawe. Ariko Zaburi iravuga ngo ndunamurira amaso yanje ku musozi, mbega ugutabagwa kwanje kuzova hehe? Ugutabagwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri Yeremiya ritubwira ngo harahiriwe uwizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyawe. Nubwo ibihe nk'ibi bishika ntugakure ivyizigiro kuhoraho. Iyo igihe cabyo gishitse Uhoraho arabikora, nkuko twabisomye kuri kariya karongo ko muri Yesaya 60 umurongo wa 22b. Igihe cabyo gishitse je Uhoraho nzobikora. Amaze kumubwira uko, Yesu yamubwiye ijambo rimwe, va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Yaramaze igihe abona yuko ugukira kwiye kuzoca muri ajya amazi igihe agize agitation. Mugabo par contre Yesu ntiyarinze guca muri ajya amazi kugira amukize. Hari ibyo duhanze amaso, hari ibyo bizovamwo inyishu y'ibihe bitoroshe dushobora kuba turimo. Ariko nagomba ndakubwira, iyo uhanze amaso Yesu afise inzira nyinshi zo kubikora, afise inzira nyinshi zo kubiroranya, afise uburyo bwinshi bwo kubikora ku buzima bwawe n'uburyo utari wibaza. Urashobora kuba waramaze igihe kirekire, hari abo witeze kubufasha, hari abo witeze yuko bazokwegera, bazogira ico bakoze ku buzima bwawe, mugabo ntubone n'umwe. Mugabo nubwo aba bose utobabona, kwizigira Uhoraho nibigutunge, kuko igihe kigeze Uhoraho arabikora. Ndakunda Zaburi ya 20 aho uri kuramanuka muri ajya amajambo
havuga ngo bamwe birashika bakizigira imikogote yabo, abandi bakizigira amafaransi yabo, ariko jewe nzizigira Uhoraho Imana yanje. Birashika abandi bakaba bafise ibintu bigaragara bizigiriye ko bafise babona nk'ivyo menga ukwizera kwabo n'ukubaho kwabo n'ivyizigiro birashingiyeko. Ngariko ngo jewe nzizigira Uhoraho. Nubwo utoba ufise ikindi kintu wizigiye, kwizigira Uhoraho bigutunge, hama igihe gikwiriye Uhoraho azobikora. Mu bantu benshi mu buryo butandukanye tubayeho, waba ufise amafaranga, waba ufise ibi canke biriya, turafise ibibazo bitandukanye, turagira ibiduhanze. Umuntu arashobora kuba adafise amafaranga akagira umutwaro w'inzara, mugabo n'uwundi akagira amafaranga akagira umutwaro wo kutaronka amahoro yo kuyajya. Biza gusigura ngo muri ino si tubayemo turafise ibihe bitoroshe bigenda birabana natwe mu butandukane bwacu. Inyishu ku bibazo byacu, inyishu ku buzima bwacu, igituma muri twebwe haba amahoro nuko umuntu aba yarizigiye Kristo Yesu, akamugira ibyizigiro vyiwe. Kuko iyo umaze kumugira ibyizigiro vyawe, igihe cose igihe kigeze, yasa avuga ngo igihe cabyo nicagera, jewe nzobikora. Ujya murongo muri Yesaya igice ca 60 ku murongo wa 22 uravuga ngo inkenge izovamwo ibihumbi, nyarucara azovamwo ihanga, igihe cabyo kigeze, jewe Uhoraho nzobikora. Aka karongo akavuga gute? Birashika ukaba mu kibazo aho abantu bagukengera, aho abantu bakuvuga nabi, aho umenga nta muntu n'umwe akikwerekwa, nta bantu kironka bagufasha ibi na biriya, uriyizore muri carte yubamwo canke aho uri, mugabo igihe cabyo kigeze Uhoraho arabikora. Rero kwizigira Uhoraho n'umugisha udasanzwe, kwizigira Uhoraho n'ubutunzi budasanzwe. Niwa mwizigira mu bihe byawe uzokwamana amahoro, hama igihe cyawe kigeze Uhoraho azobiroranya abigenze neza. Igihe cyawe kirafise insiguro, kirasobanura ibisobanya, kirasobanura vya bintu abantu bajija mu buzima bwawe bigatora insiguro. Imana ibahezagire cyane.